kazi none makuru agezweho muri no mwanya makuru agaruka kubikomeje kugenda biravugwa hirya no hino ikaze rero kuri banywanyi b'ibiganiro byacu batwumviriza nga kuri ndomboresha kuri ya China yanyu ya Burundi ni News TV kaze dore ingingo nkuru tugiye kugura ko muri kino kiganiro cyacu cyo no mwanya. Evariste Ndayishimiye yongeye gukora ibara yongeye gukora ishano riremere cyane mu nyuma y'imisi amaze ari karasabwa by'umwareko kurekura uyu nguyu General Arageme Bunyoni yahoze ararongo igipolisi cy'u Burundi ndetse akaba yarabaye n'umushikiranganje wa mbere nga muri kino gihugu cacu ciza cy'u Burundi ndetse by'umwariko akaba akomeje kutwa igitutu ndetse anasabwa nawo umuryango wiwe ko yomurekura akaba yomugirira ikigongwe mu nyuma y'uko rero yaciriwe umunyururu wo guherayo amakuru akomeza kugenda radusomira nuko uyu General Arageme Bunyoni mwiboherero kuru rya Gitega aherereye bivuga yuko rero yova afungiwe ahantu ha wenyine akaba haterekuriwe kuba yohurura n'abandi banyururu. Ubu tuvugana by'umwariko yongeye gusakwa ku buryo buremere cyane ndetse aza no kubarezwa igufwa. Biravuga yuko rero abapolisi benshi bongeye gutera aho afungiye ndetse bongera kumusaka ku buryo budasanzwe. Mu nyuma y'amakuru avuga yuko rero hari amakuru yatangazwaga yuko yoba yongeye gutunga itelefone. Ni mu nyuma yuko rero by'umwariko hari amakuru yongeye kugenda araboneka yagaragazaga neza yuko uyu mugabo aherutse gufatanwa telefone mu nyuma yuko yaraherutse kurungikira ubutumwa rero by'umwariko Evariste Ndayishimiye amwifuriza umwaka mwiza ni mu ntango by'umwariko duriya mwaka twariko turatangura. Amakuru akomeza kugendera tujyayo rero by'umwariko arashimangira ko uyu mugabo yongeye gusangwa mwibohero by'umwariko rikuru rya Gitega afungiye ndetse akaba yongeye gusakwa ku buryo budasanzwe mu gihe benshi bakomeza kugenda barashimangira ko ubuzima bwe bukomeje kuba bubi cyane. Mu nyuma y'uko rero Evariste Ndayishimiye abona yuko mu gihe yoba amurekuye ibintu bishobora guca biramira nabi ndetse agaca arakundwa gusumbya General Neva canga General Evariste Ndayishimiye. Biravuga ko abapolisi rero basubiriye gusaka mu cyumba ca gasho General Arageme Bunyoni apfungiwemo nk'uko byoma biragaragara. Amakuru ava mwibohero rikuru rero rya Gitega aravuga ko aribwo by'umwariko igipfyo cy'abasoda cyashwaye aho Bunyoni afungiye kumusaka ariko ntiyigeze aratangazwa byinshi mu bigendanye n'ibyo rero bo bamusanganye ariko amakuru avuga yuko rero atanguye gusakwa mu nyuma y'uko rero tubajejeje amakuru yaramaze iminsi ariko arahwihwiswa aravugwa hirya nino ku mbuga ngurukana bumenyi ashimangira yuko rero General Arageme Bunyoni hoba hariho umugambi wo kuba yotorokeshwa nk'uko byoma bigaragara. Turabigira ko mu buryo burambuye by'umwariko nga mu Burundi kandi imigambwe ine rero yarashinze urunani rwa mbere mu ntumbero yo kwitaba amatora yimirije ngaha mu Burundi. Iyo migambwe ni Frodebu Sawanya ndetse na Kodebu n'uwitwa Fedesi Sangila ndetse na CNDD. Abakuru bayo barashikanye dossier zijyanye by'umwariko no kwiyunga kwabo kwigenekerezo rya 13 Kigarama nk'uko byuma bigaragara. Iyo dossier yarakiriwe n'umushikiranganje bw'intwaro yo hagati rero mu gihugu ari nabwo buraba iyo migambwe nk'uko byoma biragaragara cange byonga biratangazwa. Ubwo runani rwitwa urunani Burundi bwa bose rwarihaye igikora cyo gufasha rero abarundi n'igihugu gushika kuri kazoza keza. Ibi rero by'umwariko birasanzwe birateye inkeke abanywanyi ba CNDD-FDD ndetse n'ubutegetsi bwa General Major Evariste Ndayishimiye nk'uko byoma biragaragara cange biratangazwa. Amakuru yama aradusumira rero by'umwariko hari ikimenyesha makuru gisanzwe kirakorana n'iperereza nga mu Burundi cyagerutse gutera ubwoba rero abo muri imigambwe bigaragara ko rero badaca bazemererwa nk'uko byuma bigaragara mu nyuma y'uko rero byavugwaga ko ari inzira nziza yo kuba yafasha abandi barimo rero nka Honorable Agatogwasa nk'uko byuma biragaragara cange nk'uko byuma biratangazwa. Amakuru akomeza kugenda aradusumira cange akomeza kugenda aratugeraho akabashimangira ko rero Martin Niteretse yamaze kwemeza ndetse no kwerekana neza yuko by'umwariko ubwo runani by'umwariko yagwemeye nk'uko byuma bigaragara ariko ntiharamenyekana neza niba abarimo nka Honorable Agatogwasa bashobora kugwinjiramo na CNL yiwe nk'uko byuma biragaragara cange nk'uko byuma biratangazwa.
turabigera ko mu buryo burambuye ndetse no mu buryo bwimbitse. Kaze mu makuru n'ibiganiro byacu bigezweho muri uno mwanya, shuti banywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza nga kuri Burundi News TV. Kaze mu makuru agezweho muri uno mwanya nk'uko byama biragaragara, turi kwa kane kwigenekerezo rya 19 Kigarama 2024. Tugiye kugaruka kuri iryo donido ry'amakuru akomakomeye cane. Ikaze kuri mwe mwese mutwumviriza muri nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Ikaze kuri mwe mwese kandi mutwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko mu karere k'ibiyaga binini. Twizere ko mumeze neza cane. Abatwumviriza bari ku mugabane wa Buraya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, turabahaye ikaze mwese. Nimba bwa mbere ushitse ngaha byonda kwanditse sabone kugira ngo uce waronka amakuru n'ibiganiro byacu bane natwe 5 kuri 5. Byonde ko hirya 5 ari akamenyetso kameze nk'inzogera kugira ngo bace barakumenyesha yuko dushizeho ikiganiro gishasha. Ikaze kuri mwetse rero, amakuru tuyatangurire nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Mu gihe ubuzima bwa General Agume Bunyoni bwongeye kumera nabi nk'uko byoma biragaragara, nk'uko twabitangarijwe by'umwihariko n'umwe mu bari mu gipolisi cyagiye kumusaka mu cumba by'umwihariko cyangereza afungiyemo cange mu cyumba kibohero giwe, nk'uko byoma biragaragara yaje kugenda aratumenyesha yuko rero ubuzima bwiwe butifashe neza. Ariko kandi aya ni amakuru asanzwe ariko aranyuranyuranamo rero nga ku mbuga ngurukana bumenyi, cane ko bari imbere nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi ndetse n'abatwumviriza ijya nino mw'isi. Twarakomeje kugenda turabamenyesha byinshi bigiye bitandukanye bigaruka ku buzima bw'uyu nguyu yabaye igikomerezwa ngaha mu Burundi, yabaye umwe mu bavuga rikijana mu Burundi, yarongoye igipolisi aba umushikiranganje wa mbere ngaha mu Burundi, aho yaje kugenda arasimburwa na General Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika. Amakuru avuga yuko rero Evariste Ndayishimiye aherutse kumenya umugambi wo kugerageza guterakesha uyu General Agume Bunyoni, bifatishijwemo rero canga abifashijwemo n'abandi bategetsi bagiye batandukanye nga mu Burundi. Ibyongeye kumutera ubwoba ndetse atekereza neza yuko ngo yoba yongeye gutunga itelefone. Hari amakuru avuga ko rero yaje gufata ingingo yo kurungikayo igipolisi ndetse n'abasoda mu rwego rwo kugira ngo bace baramusaka ku buryo bukomakomeye cyane. Evariste Ndayishimiye akimara kubyumva rero ntiyatinze gutanguza igikorwa cyo kujya kumusaka. Mu nyuma y'iko rero n'ubundi hari irindi sakwa ryigeze kuba bikaza kurangira by'umwihariko afatanywe, bikaza kurangira n'ubundi afatanywe nk'uko byoma biratangazwa, afatanywe telefone. Bivuga ko rero nta wuzi uko yari yayigejeje mu ibohero canga se uburyo yarayitunze nk'uko byoma biragaragara cange nk'uko byoma biratangazwa. Amakuru akomeza kugenda aradusumira cange akomeza kugenda aratugeraho rero, akaba akomeza kugenda arashimangira ndetse agaragaza neza yuko General Agume Bunyoni by'umwihariko yongeye guhabwa abandi bamucungera umutekano ku buryo budasanzwe. Mu nyuma y'iko rero hakomeje kugenda aravugwa amakuru agendanye nuko rero muri ino minsi mikuru, ino minsi iriko irasozera umwaka, hoba hariko harategurwa umugambi karundura, umugambi by'umwihariko kuba iyo turokeshwa nk'uko byoma biragaragara cange nk'uko byoma biratangazwa. Amakuru adafise ivumbi akomeza kugenda aratugeraho rero nuko abapolisi benshi barungitswe kuri icyo cyumba asanzwe abamo ca wenyine, akaba by'umwihariko yaje by'umwihariko gusakwa ku buryo budasanzwe kuko bizoma biragaragara. Icakora uwo twavuganye ntiyadusiguriye ingene nyine ndetse n'ibyo bamusanganye, ariko bivugwa ko yaje gusakwa. Amakuru adafise ivumbi by'umwihariko adakoze amaguru hasi aravuga ko igipolisi cange abapolisi by'umwihariko baje gusaka cange basubiriye gusaka mu cumba cya Gasho General Agume Bunyoni apfungiwemwo. Amakuru ava mu ibohero rikuru rya Gitega rero avuga ko ejo haheze igipfo by'umwihariko c'abapolisi cyashwaye aho Bunyoni afungiye by'umwihariko kumusaka, ariko ntitwigeze tumenya neza ko hari icyo by'umwihariko baba bahakuye. Ariko amakuru dufise nuko rero hari hatanguye umugambi ugenda uravuga ko haba hari gahunda yo kumutorokesha, ndetse biravuga ko rero hoba hari gahunda yuko yoba yarafise iyindi telefone.
nkuko amakuru yama aradusumira canke akomeza kugenda aratugera rero murazi ko atari ubwa mbere uyu generali Ageme Bunyoni yoba aherutswe yoba agiye gusakwa. Amakuru avuga ko rero mwibohero rikuru rya Gitega by'umwariko aribwo yari ibingibi byabereye si ubwa mbere Bunyoni asatswe kuva ageze by'umwariko muri iryo bohero. Inzego z'igipolisi n'iperereza zitumwe na Perezida Evariste Ndayishimiye zama zagiye kurondera ko rero Bunyoni atunze telefone, haraho rero bamutwara by'umwariko nkuko byoma biragaragara canke nkuko byoma biradusumira. Amakuru yama aradusumira canke amakuru akomeza kugenda aratugera rero by'umwariko akaba akomeza kugenda arashimangira ndetse agaragaza neza yuko ngaha muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi Evariste Ndayishimiye aho rahangayikishijwe cane n'uyu general Ageme Bunyoni. Ngarazi neza yuko rero by'umwariko aramutse by'umwariko aramutse amurekuye canke ageze hanze Evariste Ndayishimiye byoca biramubana bibi cane. Tubibutse yuko rero General Ageme Bunyoni ko ahafungiye Bunyoni abayeho wenyine antarikuriwe guhura canke kuba yovugana n'abandi banyururu nkuko bizuma biragaragara canke nkuko bizuma biratangazwa. Abo umuryango w'irero by'umwariko barakomeza kugenda basaba ndetse bagaragaza neza yuko uyu nguyu yoca ararekugwa ndetse agaca by'umwariko arakugwa muri iryo bohero cyane yuko n'amagara yiwe atifashe neza. Evariste Ndayishimiye yaramaze imisi rero yotwa igitutu n'abategetsi bagiye batandukanye cane abasanzwe barakorera nga mu Burundi imigambwe igitandukanye ndetse n'imiryango mpuzamakungu iharanira agateka kazira muntu, ariko nga mu Burundi bararuciye bararumira ndetse Evariste Ndayishimiye yarakomeje kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko by'umwariko azatuza ariko General Ageme Bunyoni apfuye canke abashe kuba yocikana nkuko byuma biragaragara. Turacyarondera humwe rero mu bari barongoye icyo gipolisi cagiye kumusaka kugira ngo ace aradubwira amakuru aganye n'ibyo baba bamusanganye canke niba atacyo bamusanganye. Turaza kugenda turabimenyesha mu makuru yacu ari imbere. Nga mu Burundi kandi mu gihe akomeje kugenda haritegurirwa neza amatora, imigambwe imwe n'imwe yarakoze urunani nkuko byoma bigaragara. Barakoze urunani ni mu rwego kugira ngo babashe kuba botabara abarundi ndetse babashe kuba bobafasha mu gushikana ku mbona kazoza Uburundi bwihaye. Hari amakuru akomeza kugenda aradusumira ndetse agaragaza neza yuko nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi hakomeje kugenda haravugwa byinshi cyane bigiye bitandukanye ku mitegurire y'amatora. Imigambwe ine rero yarashinze urunani rwa mbere mu ntumbero yo kwitaba amatora yimirije mu Burundi. Iyo migambwe ni Sawanya Frodebu, Kodebu, FDC, Sangla ndetse na CNDD. Abakuru bayo kandi bashikanye dosiye zijyanye no kwiyunga kwabo kwigerekerezo rya 13 Kigarama 2024. Iyo dosiye by'umwariko yarakiriwe n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati by'umwariko mu gihugu, ayi nabwo rero buraba umugambwe ugo runani rero gwitwa urunani Burundi rwa bose bwihaye igikora cyo gufasha rero abarundi n'igihugu gushikana ku mbona kazoza keza Burundi bwihaye. Patrick Nkurunziza umukuru w'umugambwe Frodebu ni nawe rero by'umwariko aserukira ugo runani rushasha asigura ko rero nubwo itandukanye by'umwariko mu byumviro iyo migambwe ine rero yafashe ingingo yo gushira hamwe rero mu ntumbero yo guharanira inyungu rero z'abarundi no guterera mu kugarukana intwaro rusange mu gihe igihugu rero gihanganye n'ibibazo bya politike n'ibindi bibazo. Ugo runani rero rushasha rutegekanya guhangana na CNDD-FDD by'umwariko uri ku butegetsi kuva muri 2005 kandi ushaka by'umwariko kubuguma ko uko rero byogenda kose ufise by'umwariko intumbero nkuru zitanu by'umwariko mu ntumbero yo kuzamura igihugu, kugarukana iyubahirizwa by'umwariko ry'amategeko n'ubutungane bunywanishiriza bose, gutsimbataza umubano mwiza aho amahoro ni byumvikanwa kwibonekeza mu Burundi mu butandukanye bwabo, gushiraho urubuga rwa politike rwugururiwe bose, gutegura amatora yizewe na bose atekanye aho indongozi zizova mu ishaka ry'abanyagihugu atari mu iterabwoba, hamwe no kurwanya ubukene ndetse no kureka hakaba iterambere rirama rero mu by'imibano n'ubutunzi ndetse no gukuza imigenderanire n'ibindi bihugu nk'uko byama bigaragara.
umukuru w'urwo runani rero rushasha yaramenyesheje ko iyo migambwe ine yashikirije amadosiye yose akenewe mu bushikiranganji bujejwe kwemerera inani za politike muri iki gihugu cacu nk'uko vyoma bigaragara, akaba vy'umwihariko zaramaze kugenda zakigwa. Nkurunziza rero na bagenzi biwe bemera ko kubera ko itegeko ryemera inani z'imigambwe mu bihe vy'amatora ubushikiranganji bubihejwe vy'umwihariko buzovyitaho. Ku burongozi bw'urwo runani rero Burundi bwa bose hari umukuru rero w'umugambwe Frodebu by'umwihariko umunyamabanga umukuru rero akaba n'umuvugizi ni umukuru w'umugambwe Kodebu Kefa Nibizi, mu gihe Sebastien Butoyi arongoye umugambwe FDS Sangira yahawe amabanga yo kuraba ubutunzi bw'urwo runani. Iyo migambwe ine rero itavuga rumwe rero nuri ku butegetsi ntiserukiwe by'umwihariko cane ku rubuga rwa politike nga mu Burundi, ariko muri ino misi by'umwihariko babiri muri bo rero barangijwe by'umwihariko ibyo gutanga amakuru rero biyamiriza amabi akorwa n'ubutegetsi hamwe rero by'umwihariko n'ingorane ziri mu gihugu. Aha twavuga nk'imigambwe ya Frodebu ndetse na Kodebu. Umukuru wa mugambwe by'umwihariko wa nyuma yarahagaritswe aranafungwa mu ntango z'umwaka. uwo yahoze ashigikiye CNDD-FDD yahoze ari umuyobozi ajejwe ubutunzi muri Rona Burundi, akaba ubungubu ari utavuga rumwe n'ubutegetsi akanatinya kwiyamiriza amabi rero akorwa n'umugambwe uri ku butegetsi uzwi nka CNDD-FDD ndetse na leta yawo. Abenshi mu bawuserukira mu ntara rero by'umwihariko barahagaritswe muri iyi misi, abandi by'umwihariko barakubagurwa n'abapolisi hamwe n'abanywanyi b'umuhari w'ugwaruka rwa CNDD-FDD bazwi nk'imbonerakure. Ku mugambwe Frodebu rero uriko uragerageza gusubira kwinanata uracari by'umwihariko uracyagerageza gusubira kwinatana, uracyari n'izina ryiza rero ryo kuba by'umwihariko ari wo mugambwe wa mbere w'abahutu rero watsinze amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abashinga amateka y'umwaka w'1993. Imbere y'uko rero indongozi zawo akaba n'umuhutu rero wa mbere watowe kuba rero umukuru w'igihugu mu 1993 mu Burundi, Melchior Ndadaye yicwa mu gihe cy'itembagazwa ry'ubutegetsi ryarakozwe n'igisirikare ku igenekerezo rya 21 Gitugutu. By'umwihariko urupfu rwiwe rwaraherekejwe n'intambara yahitanye hagati y'abantu 200,000 n'ibihumbi 300. CNDD-FDD rero by'umwihariko wahoze ari umuhari w'abagwanyi b'abahutu rero warashitse ku butegetsi muri 2005 kubera amasezerano yarusha muri Tanzania yo muri 2000 yaravutse inyuma y'igandagurwa rya Ndadaye, ariko kuva boshika ku butegetsi indongozi ziriho ubungubu rero zarangije inyuma abafafashe ukuboko by'umwihariko muri Frodebu bavuga ko ari abanyabwenge b'intege nkeya bemeye by'umwihariko gusangira ubutegetsi n'inkehwa by'umwihariko z'abatutsi nk'uko byoma biragaragara. Nga mu Burundi yarakomeje kugenda hagaragara rero ibibazo bigiye bitandukanye mu migambwe igiye itandukanye icakora kugeza ubu ngubu. Hari amakuru avuga ko by'umwihariko nubwo CNDD-FDD ndetse n'uburongozi bukuru bw'igihugu bwari bwariyamirije ndetse bwari bwaranze ndetse butumvaga ibyishingwa ry'urunaninga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, hari agakuru keza kavuga ko rero Martin Niteretse by'umwihariko yoba yaramaze kwemera canga yoba yaramaze gushyira ahabona ndetse no kwakira ibigendanye n'urunani nk'uko byoma bigaragara, ndetse akaba yaramaze kugenda arwakira. Urunani Burundi bwa bose rero rwemewe n'umushikiranganje Martin Niteretse. Mwikete rero yarungikiye Patrick Nkurunziza mushikiranganje Martin Niteretse yaramenyesheje ko yemeje ko yaronse ubutumwa bumenyesha ko rero hashyizweho urunani rw'imigambwe Frodebu, FDS, CNDD ndetse na Kodebu. Iyi ni intambwe nziza rero kuri urwo runani kubera ruca rero rurekurirwa kwiyandikisha mu batora yimerejwe nga mu Burundi. Iyi ni intambwe rero nziza ku Burundi by'umwihariko kuri urwo runani kubera ruca rero kurikurirwa kwiyandikisha muri ayo matora. Mu mpera z'indwi iheze rero ikimenyesha makuru ikiriho gikorana n'iperereza cari cyaranditse gitera ubwo imigambwe igize urwo runani ko rero ishobora kutemererwa kwitoza nk'uko rero twabyanditse by'umwihariko tukarabamenyesha
hano by'umwihariko mu makuru yacu. Intumbero y'inkuru rero y'ikiriho yari iyo guca ivutu abarongoye imigambwe igeze urwo runani kugira abasokore bihutire by'umwihariko kwitoza batagira urunani. Urunani Burundi bwa bose ko rurongowe na Patrick Nkurunziza asanzwe ari umukuru wa Frodebu, nk'uko vyoma bigaragara yamaze kwakira ubutumwa rero bwerekana ko yamaze gufata ingingo, ndetse by'umwihariko yamaze no kwemererwa kuzitoreza muri icyo kibanza. Umugambwe CNDD usanzwe hano rero by'umwihariko uratandukanye na CNDD-FDD, ni uwo benshi rero bita CNDD ya Nyangoma, naho rero abari mu Burundi bavuze ko batakirongowe na Nyangoma nk'uko vyoma bigaragara. Amakuru aravuga ko rero by'umwihariko hagiye gutangura by'umwihariko kurabirwa hamwe rero uburyo bufasha by'umwihariko abandi bo mu yindi migambwe nk'uko vyama bigaragara, cyane cyane intumbero akaba ari ugufatikanya canga intumbero akaba ari ugufasha abandi bagiye batandukanye biganje by'umwihariko biganjemo abarimo rero by'umwihariko abarimo rero Honorable Agathon Rwasa, harimo seneri we nk'uko vyoma bigaragara. Amakuru akomeza kugenda aradusumira rero akaba akomeza kugenda arashimangira ndetse agaragaza neza yuko by'umwihariko nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi by'umwihariko ashobora kuca yemererwa kwitoreza muri aya matora mu kibanza cy'umukuru w'igihugu, ariko abandi bakavuga ko adashobora kwemererwa ahubwo n'inani zishobora guca ziravaho. Honorable Agathon Rwasa najya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza ko yifuza ko ibiriko biraba ndetse n'ibitegerezwa kuba nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi by'umwihariko mu matora ahimirijwe atakizamubuza kwitoreza muri aya matora. Mbashimire bifurize kugira ibihe byiza, mu kanya togaruka kutuvugisha umwe mu bari barongoye igipolisi by'umwihariko cyagiye gusaka mu ibohero cya Mugasho, General Guillaume Bunyoni afungiwe. Mukomeze kugira ibihe byiza.